Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. None funderi ntaguha komisiyo ikwiye. Ja ubu ntarampawa muhungu. Oya no kuri. Nakuri hana kimarama. Vyahavuye bigenda gute? Mama. Ngurabe rero, utugeze mu cumbi wawe dupanga. Ash. Imana ni nziza mama nukurugiye waronka chambre yawe. Yo mbete nyeri. Uya nzomenyera kwirana kandi namenye twiryamaniraga mwana. Ariko bareka kumenyera gute ugiye kwisanzura. Muga rero mama, iyi nzu ni kuri twarayitomboye. Ego nukuri. Iragutse cyane burya nakayaga karahitana. Ego nukuri. None mbere kutangwe gutanga iwanje. Wawe wahejeje. Reka iyo nahawe na kwine nukuri ntavyo nari kuvamo. Iwanje vyose birapanze neza. Utabesha. Kwine nyene niwe bipanze neza cyane. Utazi naho ingene napanga neza mama. Hagura havugenda yo wirabire ndabikubwiye ni wo vyemera. Jewe data havyo na muzigamo. Ura harafite na karenza sha mama. Jewe ubu naramaze kumumenyera. Ujya keneye juste kumubwira icyo akora gusa. Ha none ubuhombesha kwa dakomariye. Mubwire ujyaza gufashe ahantu ndabingene abikora nawe. Jewe byasinda mwemera cyane. Umve basha mama nukuri. None wewe wemera wiboneye. Nuko yagiye ku kazi nukuri yari kubikora ukaraba. Aho mama njanye nivyo. Jewe burya nari natanguye kwihebura ko ataca azovamo. Yo oya mama nukuri. Kada kana burya. Erega n'akadolescente mama zuravyibuka. Nabirefu nyene kiyumvira nukuri ukabwiye ivyo gakora burya kabikora neza. Nawe warakubuze rero wigira umumama. Uzi kurera abana burya. Aha none sinabonye ingene wandetse. Nanje cagira kopie kore. Ego nukuri umva warize uramenya. Burya so wawe ahari nyene ngera kuraba burya kanezerwa. Ariko jaba mana uratwenza. Ariko uzi gute ko batubona iyo bari? Jewe ndazi ko batubona. Ahajya bugi baguma yirabira umfashe neza sha. Araturaba kanezera. Mama, ivyo kugufata neza na bado wewe gusarindira. Kazi mumbona ibintu bitanguye kugenda neza. Muzokwama ikara ndakubwiye. Byaraheze mwana naramikaye. Uzorushirizaho. Ubona narambije. Nawe uri kuragira neza aho nza kujya. None giraga mama, wewe ivyo wankoreye nibiki? Wewe wabaye papa, uba mama, kugira mbe uyu kanyenyera abantu babona. Ujya nawe warasubije mu ndumane mwana. Mama, sindaheza. Hasigaye ikintu kimwe gusa, kimwe. Aho, cyo nasho nigikiga mama. Kira neza kweli je wari gishoboka nukuri. Zokikora? None ajya bibaza ko no gusaba munaniza gakari. Nawe mbwira. Icyo nkene ndazi uko gishoboye. Ariko kamama, aho usanga ari ikintu wipfuje kuva kera urinumira. Ngira mama, ushaka iki? Urya nagumye ndindiriye kukinkorera. Umugabo mbona uri kurateba. None ga mama, sinumva. Kimbwire. None unakubona baye boss lady. Vuga icyo ushaka cyose. Ariko kanyenyeri nawe. Urya yenda kubwira. Sa. Icyo kintu kakinkorera. Uzumpege nsubiye kukugora. None mbwira. Wowe urya. Uranzanira umukwe burya nta kintu utarama. Yo mama sha nukururanyisha. Ariko izo nizo bavugaga mama. Oya rindira mbeko wihuta. Oya sindiko ndiho. None ahubwo wowe bugira kurateba. Jewe nyarukiriza reka kuntevye. Ariko mama kamana yanje. Aho rero ubumva nyine ushaka kuba ina uko wa muntu. Aho ntamushaka. Nuko mbona wishingiza akazi gusa mama kamana.
yashakanye uraraba nawe bakugwawe nk'abandi Oh, yo. Wow, boss. Ni wewe karibu nukuri. Ereka afundi. Wewe naho utorinda kudodora wo kwinjira. Oya nta kwinjira ku mushefu kuko ndaje sindabikuza. Oya wewe ntango. Oya ni sawa none. Ego nukuri namahoro cyane. Na cyane ko ndakubonye basha yabagaye. Kariba ahubwo. Reka nokane ntihagire n'ubutugora. Oya ndaho tokwigura ubugara. Je simafise umwanya munini. Oya ntakira bishobotugora. Gusa kwa comptable. Ambwira ko bodo sorti hari bo wifise. Bon ego uyu munsi nije ndayifise kandi urazi ko arije ndayisinyako. Uzohora uyitora ngaha nyene ntangorane. Okay nta kibazo. Ndabira romba ndanye abakire barandiniye ku mwanya munini cyane. Bon nta kibazo. Raba ntawe ntunganirize kwa kuntu. Burya nagumye ndindiriye ko uyibwira ndabura. Sinahuye. Ushaka ko ndagutunganiza mu biki? Contrasinye. Oya boss sivyo ndiko ndavuga. Ivya contrat sivyo ndiko ndavuga nukuri. Urumva nshaka ukore kumwe twavugana. Ngo nkore kumwe twavugana. C'est quoi? Hone haraho narenza amasezerano. Oya reka shafunde rikwigirisha nkawo womenga ntutahura ico ndiko ndavuga. Oya nubundi sindiko ndatahura. Mbwira ivyo ushaka ntunganye nibiki? Funda huri serie. None wewe ivyo twavuganye ntavyuzi. Wowe ibyo wansabye sinabikoze. Bana biride shayo boni ni sore amafinikire. None soko zizindi izuba riva. Utisoko warayitsindi. None kugira uyitsindire ntutsingane byake. Ya byagenze gute? Fundi hagiye undi yari kukuyitsindira ninde? Ego no kuri bajya bose. Ninde yandusha bayira je. Reka shafunderi kwigarisha gute? Uti rero watsindiye isoko kubera ufise amafaranga menshi. Neza cyane. Undi yari kurangura amafi nkayo ndangura. Mwari kumukura mwebwe. Funde. Urazi ngene waje nkomera amashi. Ubu rero ugira uhakane kataco nagufashije. Okay. Ni waba wibatsa ko wamfashije. Uraza ndagwishupa. Ego nukuri kwima. Ngaho jewe. Tavuga taco wamfashije. Sisa. Uko ni kuvuze funde. Iyo nakubwira ibyo ushira muri dossier, wewe wibatsa ko byari kugenda gute? Umvira rero. Jewe ntagishituvugana. Ukabunda shaka kumiyo bon. Mbyendazi iyo ndayisaba. Funde uvuze gute funde? Ndabisa ndayisabira. Ushaka kuvuga rero kutama ya komisiyo twavuga. Asha. Nta nimenye ndakuha. Kwewe hari umutayi dusangiye. Nta nimeya. Wari witeze rero ko nshora ngacanza nirukanga ndakugemurira. No. Uri kwimana abantu mwarahinze. Nanje rero utampaye amafaranga twavuganye. Sivyo? Bongi indayifise. Hama ntayo ndaguha. Turabe rero. Tuca kuyitwara. Mbenda kubatse. Umbazi iki? Jewe nasinye contrat na wewe toyoyo canke nayize. Igarishe gose. Nanje ndaraba ingene uzisohora. Nimba ugomba kuncamwo funderi. Burya nanje sindikijuju. Shano yakuzura gute nambaze kuriya. Nimba ushaka ko mbanza kubijana muri comité de gestion. Mbwira funderi. Aho uri kurigarisha funderi uravyibagiye byose. Nta sokwe niruze. Uramiyo bo canke niture comité de gestion mvuge manyanga yawe. Nega papa ko tutashika tuko tujahe. Basi fungura mu maso gato. No Korombe. Twavuganye ko muguma muhumirije muza gufungura ruko ndababwiye. None papa byakuri dutwaye. Patience junior. Ni mugume gutyo nyene. Ntiharagira ndababwira ko mwifukura. Yo oya sha papa yashiranyishe ko yahashuje. Rega basishiremo agakrim. Ndabona ko mutangwe koronere byo mwitwaza bidafashe. Wari watevye kuri twagomba dupfa. Kwanza nimureke kuguma mwimvira. Reka tuje mu bindi. Mumbwire ibyo mwize mwishuri. Papa nawe asari. Asari. Ndio tuba tukivyibuka. Se gituma ndi hamene vale none. Tagira ngo muvyiga kugira ngo bize yawe nawe rahaye. Ndashika. Shaki, wenda bona kwihangana birakugora. Nekoko. Uri mu maki kutakoma. Jesu yakuvuga dushikiye dutwaye. Tangura muharure jusqu'à 5. Tuzoba dushitsa. Ni 5 minutes ba. Aha, nage ndikwiye. Tufukure none. Et voilà, nous y sommes. Non. Nindi ndababwira banza guparika neza imodoka cyane babwira mwifukure. Sije mbonye tuyashitse. Bashaka kumenya hano papa yatujanye. Inye banza nzi imodoka. Okay, are you ready? Je compte. 1
2, 3, ivukure. Papa tuzabera hamwe twara tuba kera. Naye ndakumbuye. Oya papi ngo dusubire inyuma usanga abapolisi batwirukana bari kandi Oya humura. Kangorane nimwe. Kako kongene kagize ubwoba washe. Papa ingo tuve ngaha sa. None nzi niba yitwatse papa, nzi niba yitwatse none. Ngani ngene papa. None papa. Ngaha tuje gukora iki? Ingo nikiri kwacu none. Surprise! Guhera munsi inzu yasubiye kuba gwacu. Gabaye babi ngomshaka kuba gwacu. Tugaruka kuba ngaha. Papa, nibyo papa. Ushima ari gwanyu. Ibintu vyanyu biza biri indani nabizanye kera mukiri kwishura. Bisagenda Genda buke nimugwe. Abana bari baraturagaye basha nukuri yo. We Shadow, wedo, zanira iryo cupa. Uraza aho naguhamagariye. Cyo, we nturahetse. Wapi? Ahubwo we nyamba ryatobotse. Bazi kugeze kurya gatatu ndi kurya mbere. Ahubwo yaterura ikaziye no kuri kw'Imana. Uyu munsi ndazinywa fute tabo. Toyo ufashwe n'ibiki kutahora unywa inzoga gutyo. Mama. John, ibintu funderi yankoreye nukuri ntabore we sinosinzira. Oya wangu zimwe buke zirakwica. Ndabire ngene. Ngene waranze imitsi. Shachon, bwa bundi nabonye. Biroroshe cyane kwica umuntu. Yego. Utiki gatoyo. Je nabonye ko byoroshe kwica umuntu. None ko warunguye habaye iki? Reka sha. Jewe ibintu funderi yankoreye n'ubu sindatora ubwenge. Funderi? Urya mwapfuye iki? Urya n'umuhimbiri inyuma y'abandi bahimbiri bose. Igipfu c'umuhemu n'ukuri kw'Imana. None yaguhemukiye gute gatoyo kutambwira? Ibaze sha yaratsindiye isoko. Yego. None ubu yagaye aranka no kumpa ibyo twasezeranye. Ah bon? Za komisiyo yazikwimye. Emwe yanyigaramye izuba riva. Nyakumara rije namufashije kugira atsindire isoko. None wahebuye. Ihangane ngira zoguha. Iki? Wa muhungu. Icupa rya kanura rihejeje. Iki? Urarabije. Ni rya 10 ndariheza. Jewe nakubariye. Yandahiye katazompa n'imeya rimwe. None uca wiyahura gatoya. Uyatsindisha vunywe nk'umuntu. Wapi ntibikunda. Ariko byakweri. Funderi n'umurengero. Kubera Funderi. Basha n'umurengero nyene. Jewe ndamuzi neza. Yego ujya twarakoranye kwa giti. Akubahuka akangirira gafe nk'iyo n'ukuri ari umurengero nkabundi. Umve basha. None wose namana ndakubwira kwivyo bitogukanga. Ndishiraho shadogo n'inkwere. Oya kabisa. Je wanarengewe. Uravyumva? Iyaba umuseruko je nari kuvyumva. Mugabo umurengero mwene wacu. Neza cane. Mugabo ivyo jewe nta kintangaje. Abantu barononeka. Uwari we wese yokora ikibi yaba umuseruko canke umurengero. Wewe rero wumva ari bisanzwe ko umurengero akorera ikibi wundi. None ntivyama vyabaye. Ahubwo wowe urakwiye kuhakura icigwa ukamenya ko ikibi kitagira umugwi. John, nukuri jewe numiwe. Jewe gushika ubu narinzi ko abakora ikibara baseruko gusa. Wapi wangu. Wapi. Ikibi gikorwa n'umuntu ntigikorwa n'umugwi. Je ivyo nabonye muri kahise. Byaranyeretse byinshi. Jewe nubu sindabitahura. Sindatahura ko ari funderi yoba yankoreye ibintu nk'ibyo. Gushikaho no kurambwira ko yonshora muri comité de gestion. Aha, none wibaza ko atobikora. Nukora atobikora. Shatoyo. Uranakumbura uvyemere. Burya inkozi z'ikibi ziri hose. Aho nturi umurengero wa mbere ahemukiwe na mwene wabo. Sha, nawe arahemutse n'ukuri nahemuke mugabo. Sindavyumva.
murakoze kabisa ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwatosomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko ngo dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Kuri mwebwe ibikomere vya kahise bidakize neza bibaza ko bifise izihe ngaruka? Intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Theoneste Iranezereje ava mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka muri zone Yanza. Yagize ati ibikomere vya kahise iyo bitakize neza bituma imisi yose twagirizanya amakosa ngo iyo atababana akasimba ameze uku. Ati rero ibikomere vya kahise iyo tuvyitwayemwo nabi bituma haza kwihorana kare barayamaze ngo ihorihori rimara umuryango. Undi munywanyi yatwandikiye ni Gabin wo kuri Ekofo Kigarama Igahombo. Yagize ati kuri jewe iyo ibikomere vyo muri kahise bitakize neza bifise ingaruka mbi kandi nyinshi, mbere harimo kugwara kabonge, mbere ugasanga umuntu asigaye agendana ubumuga bwo mu mutwe. Harerimana Amos nawe w'imuyingi bitihinda neza na neza Ikobero. Yagize ati ni ukuvuga ko iyo umuntu yahuye n'ingorane atewe n'umuntu runaka ni vyiza ko bicara hamwe bakaganira kuri iyo ngorane iri hagati yabo. Ati naho bitabaye uko nyene kugirirwa nabi agumana umutima mubi akanavyinjiza mu muryango wiwe, ku buryo iyo miryango ibiri itanaramukanya. Ivyo birabandanya no kubuzukuru, mbere n'abuzukuruza mu gihe iyo miryango iticaye hamwe ngo itorere umuti iyo ngorane. Ati ico gikomere ntigikira, kirabandanya kuko kiri ku mutima. Ati ni vyiza rero ko abantu iyo bagiraniye ingorane bicara hamwe bakabirangiza neza. Ubu naho ni wa mwatosomera intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp. Turabona Nduwayo Rambere avuka mu ntara ya Kayanza muri komine Rango. Yagize ati ibikomere vya kahise bidakize birashobora ko haguma injyane hagati yabo. Ati kubera ivyo bikomere atakarorero nta terambere bashobora kuronka mu gihe ivyo bikomere bidakize, kandi bigatuma baguma barabana nabi. Ntakarutimana Nadine aba muri province ya Muramvya muri komine Rutegama. Yagize ati kubganje ibikomere vya kahise bidakize neza bifise igaruka nyinshi. Ati bizana ukwihorana cane cane kuba vyitwayemwo nabi ku mpande zose, bigatuma haguma kwinubana. Ati kwikekana maze nta terambere riheza ikarangwa mu bantu kuko nta nakazoza kaba kahari. Ati rero iyo umuntu abitse ibikomere vya kahise ni nko kubika ikaramu mpuzu. Ati kuko iruhira kuguturira, tukaba tuzi ko bayamaze bagira ngo utaramunda ugatarura ibibuze. Isaac Ndahiragije nawe wo mu ntara ya Ruyigi Butezi ku mutumba wa Rugoti. Yagize ati ibikomere vya kahise bidakize neza birafise ingaruka mbi nyinshi, aho navuga nko mu kibano aho bishobora gutera umubano mubi, mu kwinubana no mu kwikekana, bigatuma udashika ku iterambere ukaguma wibaza ko ivyo muri kahise bigaruka. Ati kindi no ku magara y'uwo afise ibikomere birayakora ko, aho navuga nko kwikumira bishobora gukwega akabonge. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ndikumana Serapi batazira Love Bof Abubakar, akaba yiga muri kaminuza y'u Burundi Bujumbura, akaba bagaha ku Buterere. Yagize ati ibikomere vya kahise bidakize neza bifise ingaruka mbi kuko hazokwama haduka amatati n'injyane. Ati nta guhuza bishobora kuzana, ati nta kwishira no kwizana biboneka. Ati kukaba nkako nta n'urukundo n'amahoro vyigera biboneka, kuko umwe wese acagumana umwikeko yikeka uwundi, akishiramo ko urya n'urya n'umwansi n'umumenja. Ati nta n'ikiyago ushobora kugiranira n'uwo wikeka ko ari umwansi wawe. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho ni wa mwatosomera akabazo ku gice muhejeje gukurikirana. Akabazo naka ikiyago ca condo na toyoyo mukivuze kwiki? Ndasubiramwo, ikiyago ca condo na toyoyo mukivuze kwiki? Akabazo murakumvise, mukaba mufise ico mushikiriza, kwandikiye kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913. Eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, twandikira kuri numero 61 ubusa ubusa 913, tugaheza tukagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu zo Facebook na SoundCloud. Imbere yo kurangiza, reka twibukanye ko cari igice c'amajana 799 muri ko rukurikirana w'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.